Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba Peace International TV, tubahe ikaze muri kino kiganiro. Kandi reka tunabashimire yuko mudahengeshanya kudushigikira, hari abagira comment, hari abagira subscribe, hari n'abagira share. Reka tubashimire, tubaramutse abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, mwese murazi ko dukundana. Uyu munsi turi kumwe na Nelly ku ruhande rwanje, cameraman reka amwerekane, amwita Hene Nelly. Aha, urakomeye? Ndakomeye cyane. Bakwita Hene, uri Hene? Oya, vuga neza, rivuge neza. Hene Nelly. Wagerageza. Umwamikazi Nelly uyu munsi niwe turi kumwe, irindi zina Bigirimana. Bigirimana, kandi byose Bigirimana murabizi. Hanyuma kandi turi kumwe na Clovis, iryo rya mbere aza muri atangura avuga buke buke mugabo filme ikarangira yavuze cyane. Niyo mugenzo ya ya nuko sazo ntekereza mvuga ko nyene. Turakwakire muri Peace International TV, bamwita Clovis, irindi hari umugisha. Reka Bigirimana na hari umugisha tubakire bose muri Peace International TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'aba basore n'inkumi kuri topic nziza ivuga gutya. Iravuga ngo ni kubera iki abakobwa n'abahungu iyo bari mu rukundo, abakobwa aribo bama bagenda kuramutsa abahungu kenshi ko kantu mu gasurinye, bama bagenda kuramutsa abahungu kenshi iwabo, mugabo abahungu ntibagende kenshi kuramutsa abakobwa iwabo. Ni kubera iki Nelly? Ni kubera gituma sindakimenya. Abantu bashaka kubimenya, ariko uri kurabiraba muri societe turimo niko bimeze. Ariko je numva atari ko byari bikwiye, kubera iki nawe mutoza ko turamutsa muhira. Uyu no mwamikazi aravuze ati none kubera iki abahungu bo batoza. Donc nubwo biri muri societe we ntabyumva. Rero niyo mpamvu kino kiganiro kihari. Ariko Clovis niho muco bivana mu bisanzwe igihe dukunda tukaja mu relation byo gufiansanya canke kuba mu rukundo n'umuntu, igihe ufise objectif byo kuri yuko azokubera mufasha, ni nk'itegeko ko wewe muhira bamumenya neza, ugiye mu mico y'ikirundi hoho bisigura byinshi. Donc birumvikana rero ko umukobwa mu bisanzwe yoza kenshi, nubwo natubitabuje ko tujayo mugabo tukajeyo gake. Yego. Aha, nimba dukundanye, jewe nzi wanyu nawe uzi wacu, donc tweshanje uzi wacu bakumenye nanje bakumenye, no musi nimba waje wacu. Ikindi gihe niba ushaka ko turamukanya, nanje nkazi wanyu nawe ukaza, nkaza nawe ukaza. Numva ivyo bintu byiza, no kubera abahungu mwebwe muraturenganya, muratubonera, ivyo bintu sindavyemera. Wapi? Aha, Nelly ngo ibyo bintu ntabikozwa, ntabyemera. Mbega Nelly, iyo umuhungu mukundana aje nk'iwajya toilette zo mu nzu, mbega wumva byo bari ibintu biboneka neza imbere yabo azobera umukwe? Naje ko kidayishaka iwabo nkajayo, nawe ayishatse ndamwereka akagenda, hama akagaruka muri sale tugatera inkuru y'ibisanzwe. Numva ari ibintu bisanzwe. Clovis, kubura ku mukobwa birasanzwe, ariko ku muhungu iyumvire wagiye kwa aho zoba umukwe, hanyuma ibyo bintu bikagushikira, kuri wewe wokumva gute? Ahubwo je préfère ko bitanshikira, kuko vuze ngo uko no kwiyumva ni umwanya munini byo kwinogenda roko byanze. Ahandi nateza kwifatanya nkaza kubitunganya, tumaje mu babanyi mu Burundi nibisanzwe gusaba toilette. Twebwe wacu ntacyo bitwaye mu muco, mugabo hari ibintu usanga biteye ubwoba kwa mu bisanzwe umukwe agizwe n'icubahiro. Rero igihe wabona n'igihe wabonye dusangiye na data bako cyane maboko atari no mu gisagara byamaze kuba bya bintu bigezweho, usanga mwahuriye muri boîte, abandi bahuriye hehe,
ugasanga nta cya gitinyiro cy'umukwe kikihari mugabo bavuze ko nza guhana mabukwe impuzu namanda zihindura ingendo ndegeranya ndakosora byose mfite umenga ndi umuntu mushasha kuko ntibyari ngombwa ko byukuri amenya n'ingene mbayeho nyomba nzoba umukwe mugabo ikibazo naho no kumenya eske nzoba ndi umukwe kubera nyomba gukunda no munsi dukunda bimwe tukaja muri copinage twakora imyaka 5 tukadufatana tukakora imyaka 6 niyo mpamvu biroroshe ko tujya kuramutsa kwa bashiki kwa abandi twita abafiance cyangwa abakopine kubera ntacu tuba dufite turaviza mugabo twateguye ko tuzomutwara no kuri no prefera ko ahagutana mubona mukazohura wa munsi hageze ko biza kugaragara nyene byamaze kuba seriye uri determine uzi neza ko itariki indwi itariki 12 bazoje kunyerekana iwabo yego nefise yuko abavyeyi bamaze kubona yuko ariwe mukundana ntabwo bafise yuko uwo muhungu bashobora kumwanka bivanye n'imyitwarire babonye hataragera oya ahubwo biba ari byiza ko ibyo bintu babimenya hakiri kare ku buryo batazoza kubimenya twaramaze kubana akavuga kuma umugabo wanje rero ameze kuriya ahubwo babimenya hakiri kare aza iwacu bakamumenya nka kujya nanjye ngende iwabo bakamenya tugahura na ba sister biwe mama wiwe papa bose bakaba banzi rero numva ahubwo ari cyo kintu ciza cyari gikwiye ko tubanza bakamumenya ku buryo n'ikintu kizoba mu nyuma batazoja gutanga bavuga kumbe umugabo wanjye rero ameze kutya rero ni byiza ko babimenya hakiri kare niba hari ingeso niba hari ukuntu yitwara niba hari ukuntu avuga kubera ko nka kujya kuri visi yavuze ngo imbere y'uko agenda yo kwikonsantra agahindura uko agenda akaraba uko yambara niki rero ibyo byari byiza ko tubimenya hakiri kare baramukunze bagaca bavuga ati uyu mukwe ntitumukeneye iwacu uwo muhera oya sinumuhewa kandi ndamukunda oya zishobora kumuhewa oya Clovis uyu mukobwa urumva nyomba se tuvuga mu muco w'ikirundi aho ivyo karavuga bashoye kumvikana mugabo tugiye mu muco by'ukuri tukavuga nk'abantu b'abarundi bafise akaranga ku Burundi n'imyumvire y'ikirundi kuko hari usanga turi abanyamerika ugasanga twahuriye kuri plage hanyuma tukadudesida ko na mariage ari weekend umugabo si tuvuga ko turiko tuvuga ivy'urugo neriwe nyene naje ngo sinomuheba pour dire ko byukora mu muryango kumenya ngo hari izindi comportement umugabo afise burye sinangombwa cyane umusaza twebwe tugiye no kumenyekanisha wabona umukobwa aho byagiye gupfira no munsi aho ubona dusabana cyane mako ugasanga twicaranye hano je mfise fana na afise indi fana cyangwa afise akiyeri naye ngafata ikindi kiyeri niho biza kononekarira kuko ubu ibintu ntibikigira nta cubahwa nta gitinywa nta byose byaracanganye ntitukimenye ivyo ari byo oya ushima aho bigoraniye muri no misi hari n'amakuru zo kumva umukobwa yagiye ku muhungu bice bitangwa kononekara kubera ne hari ico ntimba ko hakajagari nta kintu bitwaye Clovis ayafise ibaze pasi mabukwe ariko amafaranga umukobwa wiyo ujya mu tipe naguciye icyo cy'umukwe niki oya dufate umukobwa yarayarondeye arayaronse ntayakuye mu muryango akaba tujya mu namukunze umuhungu ati jewe ga nta mafaranga y'inkwano mfise ati kandi n'umuco wo gukwa ati akirizi $2000 ati ucuza nk'unkwa mugabo ari jene yaguhaye papasi uwo ni muchezo wa ndani kandi ntibyari nabibi ko ari entre bonyene babivuganya hari ukuntu babijengagenze nitunabimenya kenshi cyetse babanye nabo zomba n'ubundi ngo ntani cyari kihari ubundi hose je niko umva bigaruka nubwo bitagomba kuba ibintu bivunanye cyane nkuko bamwe na bamwe bakavya mugabo tuvuze ngo baje kuramukanya kwa kundi turavuga ubunyene ntibyantrene igisuzuguro ku mugabo sinzi ko abamaze gushika ruguru iyo bavuze ko umukwe aza kuramutsa kwa ina bukwe cyangwa kwa sebukwe umwana yambaye nabi ntaza mu rugo nguvuga
batera ibitoki niwe nyakubahwa bashije kugira mu muryango maboko yicaye hajya kandi twazanye imbere hamwe defo ari nawe yazinguriye uwo muntu atopfa nyubashe nk'umukwe rero no kubanza kumva nyombo abantu dukundana atari tuzotwara tu fais de n'importe quoi ça va aho je sino bikondana fais tout ce que tu veux kuko ni kuvyumva nta objectif office mugabo ziko uri mu muco w'ikirundi wanda bati ujya no mukoko kwantuze agateka ko kambi nakanyerega kandi uwo muntu mwagomba guhagarara kuri distance nini umuko nari nabukwe ntantu bahurira no kumeza ntibagomba gusangira rero kujya kuramukanya amavibes y'umwanya wose mu muryango ego uburundi bwateye imbere kera bahora batuzana abagore tutanabazi natwe mugabo nyumba twateye imbere tukamenya ibintu n'ibindi kandi abatari umwe hari abandi muzinanye hari abandi mwiganye hari abandi mu babagenzi kakajagari iyo muvuma mu sanzu yatera desordre rero hari ibintu by'ukuri bikwiye gukosorwa iruhande ko tuba tubakunda n'abadukunda bikaba pire hageze ko twebwe tujya iwabo mukobwa kabara kamara amazi bakoze wa Peace International namwe mugira icyo mugivuze ko mugishikirije hanyuma Neri umuhungu mukundanye araje arakubwiye ati mbo jewe sinzoza iwanyu mugabo akakobrije we ko uza donc iwabo wovyemera sinavyemera sirovyemera urazi igituma ntovyemera none kubera iki jewe erega aho onya ni bya bintu nakubwira ibintu by'akarenganya nyuma muri ko murazana mu rukundo kubera ko turakundana niba unkunda naje ndagukunda kubera ko ushaka ko banyu bamenya udashaka ko iwacu bakumenya hari ibintu Clovis agumye avuga ngo umukwe muce musigurira rero umukwe ni giki kuko ucumenga ni ibindi bintu bya hatari reje simba ndumukazana donc ubura umukwe wacu nanje mba ndumukazane wanyu rero nibaza ko okay hari umugabo ndabizi ko ari umutwe w'urugo ariko namwe nimuce murenza erega hacaba mu bintu byo kwikunda cyane numubwiye ngo nzi wanyu je ntuzi wacu bizishaka kubyumva uraza nanje nzi aha Clovis ntabwo batiko turaganira gutya ntabwo bufise yuko ari bya bindi bapase umugore n'umugabo ntibangana boshaka bakabaduza bakashira kuri 60% tukaje kuri 40 hagize ikomanga mu ijoro uzamugize ati gendura seri gendura kuri gatabatire kanje kuraba usinzi yabanza kunyagaza uvyuke kugira uje wewe nkingi y'urugo uje kuraba rero ntabwo turinda no kujya mu jambo ry'Imana ibintu binaturel ni ibintu dusanganye kunyene ibi bintu je ahubwo ndafise ubwoba ku bantu bameze nka Neri numva ari abantu banebwo cyane kuko bashoye kwica ibintu bashoye kwica umuco ngo abakwe ni iki nicyo kibazo Neri yavuze ngo tumusigurire umukwe nikatabona bose si bose bari nk'umukwe hari uko abanye mugabo icubahiro ba papa nifuza je ko bokimpa kirenze ko rero igihe umukwe batoba baramwubaha muri societe nta kizira kigisura kuza mbega none reka tugende kumbure ku ntambamye muri zo kote zose intambamye zoba zihari canke ama inconvénient ku mukobwa aza kuramutsa umuhungu iwabo canke ku muhungu agenda kenshi ku iwabo mukobwa nta ntambamye Neri intambamye ubona ugiye kuramutsa umuhungu ni nkizi ntambamye inconvénient Nshirazo mbona ahubwo mbona ari byiza gusa kubera ko bituma tumenyana bikwiye nkakumenya wacu nanje wanyu bakamenya je nta kibi numva kirimo
mbega ikibazo ko hariho abahungu si bose mugabo hariho abahungu bamwe usanga banibana idaye canke ugasanga barapanze bikaba ngombwa yuko umukobwa iyo agiye kumuramutsa asasa akaja mu gikoni agateka akamubwira ati wewe teka rasiyo ngiyi hari n'abahungu bavuga ati kugira ndagupime yuko kame muzi no guteka none umuhungu we aje iwabo mukobwa abaje kugira none muhiri wacu none je uba wambwiye ngo nzanye gukora iki sukura mukanya gusa mvuze hari abahungu usanga bashaka ko ucuna sasa ucuna teka ucuna mesa we oya so gusa si wanyu yarashoye kuba umugore mubi umugore atazi gucumba nero urazi gucumba tuvugana ukuri Andre nubwo avwa basi nikusaniriza urazi gucumba ntacyo binyemera oya abanzi bandike je nabizi avuga ngo jewe hari inkurikizi z'ibyo pasi hari inkurikizi by'ukuri okay kuja kwa mabukwe canke kuzoba mabukwe mu misiza haguma ngenda ngaruka niho habyukira imimenyerano no kutakubaha umuntu sinzi kurumva bavuze ngo ujye muhungu ngo ujye muhungu kunana n'umuhungu w'inzerereze umuhungu bavuga ntari okipe nta bintu birebire n'umuntu asanzwe mugabo zurabe noneho uhora ubibona muri quartier wacu tutenda kuja kure uzurabe umugabo afise amafaranga cyangwa umuhungu afise amafaranga agiye kwa sebukwe icoro bamuha amucoro cyinshi cyane kandi ugiye kubirabajaho gake mugabo nta muhungu nta mukwe ajya kwa ina bukwe afungurayo yanyoye yicaye mu gitondo aze ku mugoroba aje ina bukwe yicaye muri salon ntiyegeranye nakamara amazi ufite icumenga n'umuhungu wiwe asanzwe yavutse ngaho mugabo n'umuhungu we wicubahira arenze bawundi yavuka ngaho professor araje tunganya ibintu sisuye kubona umuntu yambaye impuzu cyafuye ngaho n'umwamaje mu bisanzwe n'umuntu wicubahira aje rero mugabo kuguma